nama ya bose yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka kwigenekerezo rya 21 ruheshi uno mwaka. Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye yemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya mu iterambere rirama hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Republika y'u Burundi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange umuco kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze, umushikiranganje Albert Shingiro yamenyesheje ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo kuva mu mwaka w'1964. Yashikirije ko iyo migenderanire yari yacumbagiye mu mwaka w'2015 ariko ubu ikaba yarasubiriye kuba myiza. Ati iri bwirizwa rikaba rizotuma amasezerano y'ingabire ingana miliyoni amajana y'amadolari igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cemereye u Burundi ashobora gushirwa mu ngiro. Mu migambi ayo mafaranga azokoreshwamwo harimo ibijanye n'inyigisho, gukarihiriza ubwenge abakozi, ibijanye n'intwari bereye n'ibindi. Mu myitwarariko yabo, abakenguzamateka barasavye ko imigambi ayo mafaranga azobaje kurangura yokurikiranwa hakiri kare. Barasaba kandi ko leta yofasha kugira ngo iyo migambi izorangurwe mu gihugu cose. Umushikiranganje Albert Shingiro yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo by'abakenguzamateka. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganje, iyo nteguro y'ibwirizwa yaciye yemezwa n'abakenguzamateka bose.